Yeah, man. This is the party after party. You know, ni Fresh TV 257. Jamu maze kumenyera no munsi sindanivuga. Ni mu birori bidasanzwe kimwe kirahera hinjiramwe n'ikiza. Abo bantu bari nyuma ya kamera babanze bamfashe kuririmbira uno mwamikazi w'umunsi. Hanyuma tuyaga rimwe canke abiri. Twageye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Estrella. Happy birthday to you. Thank you. This is Flash TV. We shine it to progress. Happy birthday to you. Okay, foto rero. Ali video? Oya, tuko turafotora. Sawa, urahite. Ubundi amedere uranyishe naki. Foto cut. Sawa. Ubundi asikaye umwe. Okay, avande. Wanalishe afande kaingia.
ndabashimira cyane kuri uyu munsi so byancanze nabuze ibyo ndimo ndakanguka kubera ntabyo nari nziga bambesha ngo baje twifotoze mu dufoto twa anniversaire mbese nari nzi ibyo bagamije naryohewe cyane ndababonye nuko byangoye kwiyakira kare ariko mwumve ko ndabashimiye cyane. So Imana ibandanye bahezagira ku mutima w'urukundo mwanyeretse n'abatari je muze mubereke kandi ndabona kenshi mugenda murabikorera benshi n'abandi muze mubakorere natwe tuzobibakorera. Imana ibahezagire ndamushimiye cyane afande atuvuga ko ndamushimiye yambeshe ngo agatoki karaho kandi nagatetse acagafungura ndamushimiye nubwo yambeshe ariko naryohewe cyane nyine nobabwira nyine numva nobasabira umugisha uvuye ku Mana jewe ubwanje ntako nobibereka ariko mubyumve ko ndabashimiye kandi bivuye ku mutima kandi ndabakunda cyane. Yeah, man. This is the party after party. You know, ni Fresh TV 257. Jamu maze kumenyero no munsi sindanivuga. Ni mu birori bidasanzwe kimwe kirahera hinjiramwe nikiza. Abo bantu bari nyuma ya kamera babanze bamfashe kuririmbira uno mwamikazi w'umunsi. Hanyuma tuyaga rimwe canke abiri. Twageye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Estrella. Happy birthday to you. Thank you so much. Mwamikazi w'umunsi arazi kuvuga nakongereza disi. Urabivuga bikakubera. Urabiryoshe. Ndiko ndavuga ibyo byo kuvuga icongereza. Umeze neza ariko. So no munsi mukuru udasanzwe kwibuka igihe umuntu aba yaravukiye ko twabonye inshuti zawe nyinshi wiyumva gute no munsi. Biryohe ubigaragaza gute ko barukanye no kumutwenga mwenyura. Wow. Nta kindi kintu ba wumva kidasanzwe kiba cyaje muri we kikadudubiza nyuma yo gukorerwa surprise nk'iyo twabona. Sibye ko ntewe. Habi. Ati kirenze ico kiba ari urusako. Benshi twabonye bari mu bayi gukoresha nk'arimwe umwe ari special ayigukoreye. N'abandi niyo nabonye bita Ben Meya ni yagiye uburyo byari bimeze. Asobanuye iki kuri we kuko ara n'uburyo nabonye mutabikana gakeke nkabona muhakwa kurabana kana ko mujisho kuntu ari kindi kintu kirenze ica abari bahari babonye. Ese kuri kuranga kunganiriza ni oya nyine nta birenze sibye ko inshuti yaje. Okay. Inshuti yawe ariko yo ku mutima ndibaza. Abantu bose babaye inshuti zawe. Okay. Abaye inshuti zo ku mutima. Nanje nabaye n'inshuti mwanyakiriye neza. Yabino minsi mba ndi gufatwa neza nk'umunyamakuru ninywera kutuwine nenyegeza n'utundi sibyo ga prince. Hano hantu turahasiga imigisha. Basengere canke tabasengera duhejeje. Reka turaza kubikora mu nyuma. So ku gihe nk'iki umuntu nubwo abayibuka n'inshuti byanka byakunda nimba bavuga ngo akabebe kavutse haba ariho umuntu yibarutse ako kabebe. Oba ari jambo rimwe canke abiri uba wumva wotura abavyeyi bawe. Umuvyeyi wawe nk'ubumva umupfurizi. Ura. Kubera ko Imana yabimucishijemo akavyemera byari byoroshe. Byari byoroshe. Imana yarabaye. Yabera kuganije uburyo igise cawe camugo. Umwana agira 10. Uri bucumi? Niba byoroshe. Yes. Ese kandi uboneka nk'agahererezi if I guess. Umuhererezi. Utambaje impamvu nabibonye.
sinzi havumbwira ngo nokubera uvuze ngo uri bucumi cumenga kuri bucumi ntibarenzo kandi abitwa bakarenzo nabandi amwiteriye wabari nk'ugira 15 wa muvyeyi nawe aba yabayeho nawe nyene aremwe n'Imana nibire hejuru y'ibindi bintu byose ububona Imana ari kindi kintu kiworatira uwundi muntu ufatiye ku buryo igenda ikurinda umunsi ku munsi kugeza igihe ugeze kwigenekerezo nkere ukibuka itarike waboneye kwizuba Imana nyene sibona no kuvuga byishigenda utundi nyene cyumuna nawe barambwiye bati nkunda kuganira n'abantu bagize birthday tukavana ntababajije ngo ubujuje imyaka ingahe nanje nicaye nsanga nikosa ridasanzwe we sindagita ikosa ahubwo menga mba nasamaye gusamara kwanje rero kuno munsi ndakwirinda ese ubujuje imyaka ingahe imyaka ati nta mukobwa yivuga imyaka tizina no ikubwira ariko imyaka yoyo byibagirwa uvuze 2004 ndabona kuri mu 2005 kuto oya agenda kuzesha mbona uri mu under age uri mu minere nimba atari abaminezi farasa challenge yivuga rero nimba atari banga ubu wa mbere mu bakobwa yatura akavuga ngo mfise imyaka iyi kora ko kantu kandi abakobwa atayo bavuga cyenda batanguriye niuza kuba bitangura niuza kuba bizanye unanca amanda basi ntomboze nina yitora uravyemera tutakonge 21 ati hagataho aho nyine manumva nagerageje cyane so nibaza yuko abari umunezero udasanzwe kuyaga n'abantu nk'abana Fresh TV maze imisi iva ku biro igasanga abantu ku muhana niyo mpamvu babona twaje tukanezerwa ariko natwe burya twanaje kubera uri inshuti yacu Esther n'umuntu akunda ibikorwa mvabwenge cyane cyane agakunda n'igisata ca film yarigeze no kumbwira ko akunda umugabo yitwa Amedemani Rakiza yubahwe ahari hose Amede mukundira iki tukona kina film romantique nabwiye cyane duno mwaka n'igihe naba nkubaho siri aho ushirije kwa Esther oya none Esther ivyo kugera Nibyo nkobo ubonye umusara aje akakwitura akaba ari romantique. Yabyemera. We yobyemera. Mu telefone ndabimubaza. Sinzi ko yonyitaba nko bari mu mashooting. Ariko aramutse akubwiye ati Esther I'm in love with you. Ashobora kunyemera ukazoba nyina w'abana banje. Urabona yuko kabisa utokwirigura aca hiryo no hino wovuga ati I say yes. Ati ndabikwemereye kabiri. Ashobora kumukunda atari kugira zobe nyina w'abana biwe agakunda ibikorwa byiwe tunakora ugakunda kujyera muri filme ako kantu rero uvuze Amede n'umwana mu bukuntu nkako yoga kenguruka gose akumvise aba yumva menga ivyo nivyo bitwika gusumba kuvuga ati namvyarira amahasa ahubwo ivyo nivyo bikurariko so Esther ndashaka utashe abantu babiri canke bane ufise ku mutima bane mu nshuti zawe nabonye ufise nyinshi bishobotse abari hano ntubasubiremo ahubwo uvuga abari hano abarahandi ahiriza abantu bane abantu abavyeyi banje aho bari ndabataye n'abavukanyi banje basigaye abandi bakwiye bane ntibarakwiye kubera bamwe bagiye bafatira hamwe okay taije bita Grace Karasa Arishu I lot Eroje kumvuza gashutwenga ni best oya n'umugenzi wanje bisa nkuko twakuranye twashikiye nka nimwe ngaho kisagara iki nkara ruguru nk'udukino wibuka wakinura umwana warakinya saye wewe ikintu bita saye ruguru hol Ibyo byo kwinyegeza nyanya. Nibyo gukora ku nkoni ntesindana byibuka neza. Oya ukina umupira bijya byuko. Niko bakunda gukina cyane. Mugi ibintu byo kuja munsi y'urugo mugakubita amabundi nimba atari amasihiri sinzo ko. Abijya byose ubuzima ntagozi. Ndabutse.
byaguciye cyane. kome ngo wakuri impande y'amazi koga urabizi Koga Eh. ndagerageza. nk'ubu ejo tugiye muri piscine we yasanze atakibazo so esa sinzi ko ufise akajambo kamwe canke tubiri wobwira abakunzi ba Fresh TV sinzi yuko ibizagukurikira dushaje tukumena ko amazi Ndabashimiye cyane ukigura umuntu bya Imana bahitagiye. tugushimira cyane tukwifuriza iterambere amabuji ubandanye ugira zimya menshi cyane ngeze igihe ubonye imvu ukabona n'ubuti Murakoze cyane. ndabashimira cyane abakunzi ba Fresh TV ndabashimire abantu twari kumwe mu kino kirori kidasanzwe ndamushire mugenzi wanje yitwa Link umwe mu bakinyi ba filime bataje yitwa Amede hano nahamenye n'abandi bantu benshi harimo witwa Sherisa ntakibona ashobora kuba yagiye umugabo yitwa Legend man ariyo ahari hose yubaha n'abandi benshi badukurikiye make your comment byumvanyu turacabikunda Star Vista